gihe rero niho nateye ntangura kurondera Imana kugira ngo ndayimenye ndiko ndasenga rero niho umupastori ahantu twako turasengera yavuga ngo hari umuntu ariko arasenga ngaha ngo umugabo ngo ahantu ari ngo narezo ihari numva ko umuntu ariko aravuga ari jewe kuko narumva ko ivyaha bindemereye numva nkeneye wonda vyaturira numva nkeneye gukizwa numva nkeneye guhinduka. Shalom bakunzi mukurikira Ndufacom TV turabaramukije unu wa mwanya w'ikiganiro INTAHE kuri mikro muri kumwe na Fabiola Nshimirimana ikaze mu kiganiro turi kumwe n'umutumire reka ndamusabe atwidondore ikaze mutumire tuguhaye ikaze. Ego murakoze amazina yanje nitwa Ruremeshangabo Alain Audry ndubatse anyuma sanzwe sengera mu ishengero rya Eglise Anglicane mu Nyakabiga ndumukristo kandi ndakunda abakristo. Wow, turaryohewe cyane kukwakira Audry ikaze muri Ndufacom TV. Twashaka kumenya ngo Audry ninde, turashaka kumenya Audry wa kera no kuvuga Audry igihe atari bwaze mu bwami bw'umuco, turashaka no kumumenya n'igihe yarakiri mu bwami bw'umwijima aribwo bwami bwa Satani atarakira Yesu umwami n'umukiza mu majambo make. Turashaka utubwire kahise kawe nakubu kawe ikaze. Murakoze avuze Audry wa kera nibaza yuko washatse kuvuga Audry kera ataramenya Imana cyangwa atarakizwa. Hanyuma ubundi ntahe si ubuzima bwa kera umuntu yabayemwo, ubundi ntahe n'ubuzima umuntu ariko arabamwo ubu. Ego rero intahe yanje y'ubuzima ndimwo uno munsi ihagaze ku gushinga intahe Kristo, kuko hari abashinga intahe ko amavuta ari meza ku mubiri, abandi bagashinga intahe ko iki kinyobwa ari ciza mu mubiri. Rero jewe si iyo ntahe mfise uno munsi, mfise intahe ivuga ko Kristo mu buzima bwanje ari amahoro menshi, ari ubuzima budashira. Niyo ntahe numva mfise, ariko imbere yuko ngira Kristo mu buzima bwanje, imbere yuko menya Kristo hari ubundi buzima narabayemwo mbaho ntazi Kristo, mbaho ntazi umuco w'ijambo ry'Imana. Rero ubwo buzima bwa kera bwo kutamenya novuga ni buri mu mice myinshi. Hari igice kimwe ndi umwana, ikindi gice maze kuba umuyabaga, ikindi gice rero maze kuba nyene umusore ageze. Rero sinzi reka mpere kuri ico gice cy'ubwana. Ubundi atonda guciremwo wavuze ageze no kuvuga ageze ko ariko baratwumviriza ubushatse kutubwira. Hariho abana, hariho imiyabaga, hariho n'abasore. Umusore rero ni umuntu nyene aba afise inkomezi zo gukora, inkomezi zo kurondera, inkomezi zo gushinga urugo rwiwe. Ageze novuga ni ageze kubaka. Ego aho niho nashaka rero tubwire abariko badukurikirana bamenye Audry akiri umwana, bamenye Audry ari umuyabaga, bamenye Audry ageze amaze kugira mu bigero aho yoshinga urugo rwiwe. Turashaka kutubwire ubwa mbere na mbere navukiye mu muryango ndi umwana w'imfura nitwa Ruremeshangana nabivuze. Tuvukana turi abana bane. Muri uwo muryango rero navukiyemwo novuga nti abavyeyi banje baraje gusenga, mugabo ntibari abavyeyi novuga ngo bakora ibikorwa mu nzu y'Imana canke mu rusengero, bari n'abakatolika. Kandi ico gihe nanje ngeze mu mwaka wa gatatu niho nabatizwa, niho nasangira ncanja mu wo twita abakorezi. Narakoreye hanyuma mbaho rero ubwo buzima muri je numva yuko mfise ikintu cyo gutinya Imana. Ndibuka mu mwaka wa 2000 baguvuga ngo ko Yesu azogaruka.
ndibuka icyo gihe twaraye tutaryamye twarahe dukanura twiteze ko Yesu agaruka ubwoba bwari bwinshi cyane urumva icyo kintu cyo nyine caragaragaza ko muri cyo harimo imbuto y'Imana rero muri ubwo bwana nabonye Imana ubwa mbere nari niga mu mwaka wa 5 primaire kubera ko mu wa 3 primaire naradubuye mu mutwe wanje hazamwe igicapo cyuko amashure yose atagaburikana kabiri umva mu wa mbere mu wa 3 mu wa 5 ko yose nzogenda ndayadubura nzotegezwa kudubura rero ngeze mu wa 5 byarananiye igice ca mbere n'igice ca kabiri hanyuma rero ngiriga ubuntu muhira bari bazanye umukozi bamwe bita ababone abayaya azi gusenga yaravyuka mwijoro agasenga nkumva ko ariko arasenga nkaca mvyuka nanje nkamusaba ngo ansengere nzobitore ku ishuri ndibuka ico gihe narabona ko vyayanga yari kuduba ntegezwa kudubura ariko igihe cyose yansengera ngiye ku ishuri naca ndabitora ari naco cyatumye uwo mwaka ntadubura novuga ngo igihe cyanjye cya mbere cyo kumenya Imana kwibaho nkanayitinya nkabona ibikorwa vyayo nari niga mu mwaka wa 5 primaire mugabo maze kuja mu wa 6 nkatora konkuru nkaja mu windwi twahorerewe n'abana bavuye mu hinga itandukanye bafise ingeso zitandukanye birananira mu ishuri ndayobegwa mu 8 naho nyene maze kujayo ndayobegwa ico gihe nyobegwa mu 8 nico gihe umutima wanje wababaye kuko naharura abo twiganye ko bamaze kunsiga kandi ico gihe narondera gusubira ku ishuri nahora ko baranyankira byari ibintu bimbabaje n'umuvyeyi wanje aranka kunsabira ishuri ico gihe kugira ngo yarabishaka ko niga mugabo kubera ko nari umuguruguru kubera ko naye namaze guta indero harageze igihe umenga arampevye akagomba yuko ivyo nkora nimenye ntakeneye kuvyumva ntiga birandaba muga nanje ico gihe naye numva ashaka kwiga urumva umuvyeyi waramubabaje hagera aho yumva umenga yoguheba gaheberana nyene ego harageze tugira ko wamubabaje nibihe vyaha binyamukuru wovuga wagiremwo byatumye umuvyeyi wawe ababara bigatuma bitunuza umuvyeyi wawe nimba atari banga ushobora kubibwira ariko baradukurikirana ikintu ca mbere papa wanje yaranka ko nkina umupira w'amaguru kandi nanje naye ndawushoboye naye ndanawuzi kukina n'ikimenyamenya arabo twakinaye no munsi bageze kure rero muri uko kunyankira ko nkina umupira muri uko kunyankira ko nidegemvya mu vyo je nshaka naca nkikumugarariza nkabikora atabigomba rero nico cyatuma ababara mu mutima avuga yuko ndamugarariza bica bituma rero atakenera yuko n'ibintu vyanje vyose ntakeneye kubimenya ntakeneye kubimenya nimenye umva nako ndakubwira ko ico gihe naye niga mu 8 canda dubura maze kudubura rero banyimye ishure na papa yanse kuri nsabira nico gihe natangiye kunywa urumogi mu mwaka wa 8 nca nangora kunywa urumogi umunsi wa mbere ndarunwa numva umengo sinzi ivyo ndiko ndakora cyo nibuka gusa naragize morale nyinshi mugabo haragenda igendera gabanuka ndabwira abagenzi twari mwanya uwo munsi ndabwira nti sese nzosubira mugabo naye namaze kugururira inyota bukeye narasubiye ndarunwa buhoro buhoro ngenda ndakomeza ndarunwa gushikaho nisanga ntakinwa urumogi ahubwo sigaye ndumunwa rumogi rero kubandanya naciye nja mu vyitabi navyo ndabivanga icagiye rero kunyica cyane nishwe n'ibinini biboreza ivyo bita amasikesike amaropinoro amavero ocean bon nivyo vyagiye kunyica ndaba umuntu nyene w'umusuma karuhariwe none ivyo binini intumbero yavyo yari yihe kubinywa intumbero kwari ukwiboreza kwiyibagiza ko wananiwe mu ishure kwiyibagiza ko harabo mwiganye bagusize umva ni vya bindi nyene vy'abana bo mu gisagara bose naho mu gisagara gusa hose usanga abantu
mu mihingo itandukanye hari ingeso biga kanaka twegere ico gihe cacu twize ingeso yo kunywa ibiyayuramutwe ari navyo vyahavuye bingirira ingaruka mbi yo kutabandanya amashure yanje neza. Rero novuga ni muri ubwo buzima bw'ubwana novuga ni bw'ubuyabaga maze kubujamwo byarangiriye ingaruka mbi cyane kubera nisanze nahaye umwanya urumogi, nisanga nahaye umwanya inzoga, nisanga nahaye umwanya ivyo binini ku buryo ubuzima bwanje bw'ubwana nubwo buyabaga bwaranzwe n'ubugarariji, burangwa n'ububegito, burangwa n'ubusuma, burangwa no gupfungwa mu busho butandukanye ha mu gisagara ca Bujumbura, burangwa n'inkomere, inguma nyinshi gose basi no kubwira hamwe tukagwana. Nigeze gukubitwa mu isoko mwijabe nivya agapira k'amajana 8. Ico gihe narakambaye hama ndakarenza kw'ishati, hanyuma kumbe hari umuntu yicaye indani yambonye aca akoma induru mu isoko, hari ku murango nka saa 4 akoma induru umusuma. Ico gihe nakubiswe n'isoko, banyambura impuzu zose, ndi umwana wo mu gisagara. Tacabuze umva nako ndabwira amabi nabonye kubera ivyo biyayuramutwe nagiyemo. Ego novuga yuko ivyo narabibayemwo kuva mfise imyaka 13 nagiye kubivamwo ku myaka 19. 19 urumva naye mazemwe imyaka 5 hafi 6 ndi muri vyo. Kubivamwo rero nticari ikintu coroshe kuko naho nabinwa nakubwiye yuko nangoma mvuga ngo ndabiheba, ariko ndabiheba ariko ngasanga vyansi ntibikunda. Naramaze kubibamwo, naramaze gucika imbohe yavyo. Rero nibuka ko muri 2009 ego 2009 gushika wanabwiye Imana ati Imana ndakeneye kumenya mu ishuri. Muga Imana irambwira ati no, avayo kumenya mu ishuri banza umenye jewe uhoraho. Ico gihe rero niho nateye ntangura kurondera Imana kugira ngo ndayimenye. Ndiko ndasenga rero niho umupastori ya ahantu twako turasengera yavuga ngo hari umuntu ariko arasenga ngaha ngo umugabo ngo ahantu hari ngo narezo ihari. Numva ko uwo muntu ariko aravuga ari jewe, kuko narumva ko ivyaha bindemereye, numva nkeneye wo ndavyaturira, numva nkeneye gukizwa, numva nkeneye guhinduka, numva nkeneye guheba itabi, numva nkeneye guheba inzoga, numva nkeneye kubiheba vyose ncike Audry wa kera ataraboregwa. Ariko nkaraba ingene bizogenda, nkiyumvira ingene bizogenda bikansiga, nkabona ko bidashoboka kuko ari ukwatura. Nari maze kwatura kenshi, ari ukwakira Yesu nari maze kumwakira kenshi. Rero nabona umengo naho nosubira kwatura, naho nosubira kwakira Yesu nta kizohinduka. Kumva nari namaze gucika intege kuko nabona umengo ivyo bintu ntaco bimaze, ntaco bimfasha. Kandi wewe warumva ko ushaka kubiheba? Narumva ko nshaka kubiheba, mugabo narabona ko umengo barambesha. Kwatura ntaco bimaze, no kwakira Yesu ntaco bimaze. Muga ico gihe rero ndaho mu rugo rusengero bamaze kuvuga ko ahantu ndi atarezo ihari. Naciye menya ati bwa bundi rero Imana yambonye. Niko kuntu rero naciye nsubira kwizera ko Imana inzi. Ego hanyuma rero nca ndondera umukozi w'Imana, ndamwaturira ivyaha vyanje, hanyuma ndakira Yesu umwami n'umukiza. Ico gihe nkuko namye ndabikora kuva kera. Numva ko nta gishasha nkoze, narabikoze. Hanyuma ngeze muhira umunsi wa mbere ndi kawusha, sinanywa urumogi, sinanywa itabi. Muga ku munsi ugira kabiri vyaranse, ndasubira ko ndarunwa. Rero maze kuba ndarunwa narababaye gose umutima. Noneho numva ko atakindi kintu kimbereye no gupfa. Harageze hano numva ko je vraiment ntaco nkibereyeho. Kumva ko none urumogi gwarananiye guheba, narakiriye Yesu. Umva narababaye ku buryo numva kumengo nopfa. Mugabo nshitse muhira mvuye kunugora urumogi ndi mu cumba, narasanze ndiko ndarira, ndabwira Imana
none wewe ko wavuze ngo nakire Yesu nk'umwami none ko namwakiriye nk'umwami none ko ataganza ubuzima bwanje ngo iri tabi n'inzoga n'ibiki byose bitsindwe ko wavuze ngo twakire Yesu nk'umukiza ngo azodukiza none ko atankizi inyota y'ibi bintu yego umva mbabaye umva umenga Imana ndayifashe umengo twoheza kamenya niri kirabiye umva umengo Imana vraiment ntibaho yarambeshe kandi sindiko ndakubesha ico gihe Imana idatabara ryari ryo ryanyuma ntiwari gusura naho n'uwari kuguhamagara ati ngo wakire Yesu avuga ati Yesu kweli singeza oya kweli naravuga nti ni ryo ryanyuma jewe ngomba ngerageza iryanyuma vyansi nta kundi ico gihe ndibuka yuko ntararonka mpwemu yera ashoboza gutsinda vya bindi naraja mu nahangwa nkabwira abagenzi banje ko Yesu ari muzima ko Yesu akiza kandi by'ukuri nanje ntarakira ntigwaye mugabo nkumva umengo uwo Yesu no mushingira intahe kandi ivyo nshingira intahe by'ukuri nanje atarabinkorera ndibuka ko hariho umwisilamu umwe mu bo twanywana urumogi yarampakije igihe kimwe natondanye Bibiliya mu nahangwa ndiko ndabemeza amakuru ya Yesu kandi nanje umutima wanje nkiri umunwa rumogi mugabo uwo munsi rero nja muhira nabwiye Imana niho ya frame jewe wewe wambwiye ko Yesu tumwakiriye aducikira umwami akaganza ubuzima bwacu none ko ataganza ubuzima bwacu umva nuko kuntu nagiye nshwanira Imana mu buryo bwo kuyereka ko Yesu yamuduhaye nk'umukiza yamuduhaye nk'umwami mugabo ivyo nakiriye ntibiriko biraba mu buzima bwanje rero uwo munsi nari mbabaye cyane no kurana ariko ndarira kuko narumva yuko nyuma yaho atagikozwe atagihindutse naca ncika umwihevye simba nkiriho mba narapfuye umva wowe warumva ko uca wibandaniza kandi umva byose mafu atacusubira gukora wewe cyo tuma wakira uwo Yesu ego naye niteze ko atagikozwe amaguru masha ko atamuntu azosubira kumbwira ko habaho Imana muguho munsi nyene Imana yaciye igaragara ikimbwira ngo ndagukijije nta muntu yatumye je nta muntu yatumye oya nari mu cyumba kiwanje numva ijwi ryumvikana voix audible rimbwira ngo mwana wanje ndagukijije kuva ico gihe inyota yitabirahera inyota y'urumugira hera inyota ya vya bindi vyose irahera numva ncitse umwana w'Imana numva ndahwahutse numva ndakize numva ndamerewe neza ego rero nari mfise ubwoba bw'uko noba naragwaye kansere mapomo kubera umwotsi w'itabi canke iki mugabo maze kuba narakijijwe nakiriye Kristo naragiye kwa muganga barampima basanga amapomo yanje ameze neza nta n'umwotsi uriyo iyo ni ntahe jewe ndibuka ko nigiriye muri hôpital militaire ndaja mu radio barapima vyose basanga ni okay kuva ico gihe rero hari muri 2009 le 23 décembre kuva ico gihe gushika no munsi ndashinga intahe ko Yesu agira neza Yesu ni mwiza ego cyane iyo ni parti ya mbere Audry akiva akiri mu vyaha akiri wa wundi mubi nyene wa wundi afisana agomba kuva agashaka gushika twashaka tukubwire Yesu amaze kukubohora ubusuma urumogi kaboregwe bya bindi byose twashaka tumenye partigira kabiri kuno byabandanije uyu munsi muri eglise nta masezerano bagiranye na Kristo ibintu wowe ukora uyu munsi kuko aho Yesu yagukuye nawe ibyo waradisize kumukorera twashaka kutubwira ico gihe maze gukizwa ivyo byose nabikora ndi mu ishengero rya Anglikane ndi umwana mutonya ivyo byose wari winjira mu ishengero naragenda gusenga nka kujya abandi bose bagenda kuri bonane canke kuri pasika canke ku Noel naremera ko ndi umukristo uretse ko nciga muri interna narigeze kuja mu idini rya Islam ndiko ndondera y'Imana nariko ndondera y'Imana mugana ho nyene ndayibura sinayisangayo aye naco catumye rero ngarutse ni Bujumbura kuko ico gihe niga ruguru ngira umwete wo gusubira kandi kurondera Imana aho naye narayisize kuko nakubwiye ngitangura nkiri umwana naye narabonye Imana biciye mu mukozi yakora muhira ariko arasenga
mugabo kubera ibihe nagenda camwo ndibagira Imana ariko nongera kwibuka ko nigeze kubona Imana ari naco catumye ngaruka rero kusubira kwirondera. Rero nako ndavuga nti maze gukizwa, maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, maze kubohoka, maze guhinduka icaremwe gishasha, nyuma yaho naciye mba umwana mw'ishengero, nja muri chorale ari nayo gushika no musi ndimwo, ari na je ndayirongoye, nja mu bikorwa mw'ishengero, mba mu basenzi, ndiga ndamenya no kuririmba, mba umuvugabutumwa, ari navyo gushika no musi nkibikora. Novuga ni nyuma yo kwakira Kristo, nyuma yo gucika icaremwe gishasha, narashishikaye ibikorwa vy'Imana, nivyo naciye njamwo, nivyo naciye nihebera, nivyo naciye nkora. Rero ivyo bikorwa vy'Imana ntubikora mu bikoko, bikora mu bantu. Abo bantu rero nibo mugenda murakomezanya, musangira ijambo, musangira amasengesho, bagenda baragukomeza. Rero novuga nti kuva ico gihe gushika no musi nakomejwe no gusenga, nkomezwa no kurondera Imana ku giti canje, nkomezwa no gusenga, nsoma ijambo ry'Imana. Novuga nti gushika uyu munsi ubuzima nakiriye ntaho buraje, ahubwo buguma bwiyongera. Ego uratubwiye ko muri eglise uri umuririmbyi, urongoye chorale, ukongera ukamuvugabutumwa, ukongera ukaba n'umusenzi. Gusenga koko n'ubuzima bw'umukristo wari we wese, ariko izo ngabire zibiri zirakorera kuzikoresha zose. Niyihe ngabire idomina muri izo zibiri? Ko tuzi ko baratubwira ko mu ngabire Imana yatanze, yanyuma Imana itanga n'ingabire imwe, ariko urazifise ingabire zibiri n'izindi zirahari, tubwira idomina muri izo. Je novuga yuko nta idomina kurusha iyindi, gusa sitwe twikoresha, dukoreshwa na mpwemu yera. Mpwemu yera, kandi na Paul yavuze ngo kuri mushitsemwo ariko mugenderamo. Iyo ngezaho numva ko noririmba, nsanga ndiko ndaririmba. Iyo bigezaho ko mvuga ubutumwa, nsanga ndiko ndabuvuga. Novuga ngo birajana vyose Imana yarabimpaye kw'ingabire, cyane cyane n'amavuta. Amavuta cyane cyane, kuko byose bitagira amavuta novuga ngo biragoye. Ariko nagire mbwira bariko baradukurikirana ko intahe ari intahe idasanzwe, intahe ikomeye yo kwigisha umuntu wari we wese. Nta Imana itokura umuntu, nta nayo itomushitsa. Audry yakuye muri bijya byose, umunsi akaba ari umukozi w'Imana, akaba ari umuririmbyi, akaba ari umuvugabutumwa. Niki wobwira abantu bakiri muri ivyo, duhereye ku byo warimwe utaramenya Imana? Niki wohanura bakiri muri ivyo? Ubwa mbere na mbere je nama ndabivuga, impanuro ntizikeneye abariyo, ahubwo zikeneye abatariyo. Kubera ko abariyo bo barazi ko baboshwe, barazi ko bakeneye ubufasha, barazi yuko bakeneye kubivamo. Burya ndagomba ndakubwire, nta muntu wari umugi n'umwe arunwa abinezererewe. Oya, benshi hajya barifuza kuruheba. Nta muntu n'umwe anywa inzoga cyangwa anywa itabi cyangwa ibiyayuramutwe vyose umuntu afata, nta muntu umwe abifata binezererewe. Burya bose babifata kubera ko baracitse imbohe yavyo. Rero ikibazo ntigihagaze kuri abo banywara umugi, tuvuga abanywara umugi. Ikibazo gihagaze kuri twebwe abakristo tutarunwa, kuko twe twirirwa tubacira imanza. Oruke urubanza sigo rukiza umuntu, ahubwo umuntu akizwa n'ubuntu bw'Imana. Rero ubwo buntu wowe waragiriwe bw'uko wakijijwe, ugahebura umugi canke ntiwigera unarunwa, burya buntu na bwa buzima twe tubahamagariramwo badashobora kubuzamwo, kubera ko natwe ntabwo batubonamwo. Rero message je notanga canke namantanga ntiri kubanywara umugi, no, je message ndayitanga kuri twebwe abakristo, kuri twebwe atari umugi tunwa canke atago twanyoye. Nitumenye yuko ujya munywara umugi, nimba ariko aranwa urumogi, si kubera anezerewe, ni ukubera ko hariho inguvu z'umwijima zikimuboshe. Rero gerageza kumwitaho, gerageza kumusengera, muhuye ntumuhunge,
hariga ari igihe uhura n'umunywa rumogi ukamengo wohunga cyangwa ukamengo womwereka nk'umengo ntacamaze no ujya nyene anywa urumogi atarapfa burya Imana iramufise ko mugambi je numva rero message ikomeye si y'abanywa rumogi ahubwo message ikomeye ni ya twebwe kuko twebwe tumaze kumenya hall tukamenya ico twahamagariwe tukamenya urukundo rw'Imana tukamenya ubuntu bw'Imana vyo dutera kwitaho bajya abantu tubona urumogi rwaboshe itabi baboshwe naryo bajya abantu bakeneye urukundo bakeneye kwitabwaho niyo message je no haba abantu kuko je namambona abantu n'umunywa rumogi yinjiye mu rusengero protocole umengo bo mwicarika inyuma kubera iki muto kwimvira kujya muntu yaje kurondera Imana mukamuha ikibanza c'imbere n'ubwanuka nubwo yanyoye urumogi je nico mvuga nayo ubundi abanywa rumogi igihe cabo cyo gukizwa kigera canke kibashikako beretswe urukundo kuko iraje nkizwe neretswe urukundo je mama wanje yaranyinuba mama wanje ntiyanyemera byatumye ncika umugarariji kuri kwishuri kuri interna akancungisha abantu noneho kamengo mbayo nk'umuntu umusuma w'umwihevyi acunzwe n'igipolisi uravyumva mugo umunsi mama wanje yahindura akaza kwishuri bakamubwira amakosa yanje hanyuma aho kumpana aho kuntuka aho kumfata nabi mama wanje ndibuka ico gihe yaransohokanye aransaba irusha muri interna antwara kuri centre arangurira musteri aranyongera iyindi arangurira inyama ico gihe mama wanje aransigira amahera kandi asanzwe azi ko ayo mahera ampaye nta kindi kintu ndayakoza ndayagura urumogi mubwo ivyo byose aravyirengagiza nyereka urukundo nico catumye nanje ngerageza kurondera ico tumanezereza umuvyeyi wanje nsanga ico nokora kugira umuvyeyi wanje anezerwe n'ukwiga rero igihe narondera kumenya mu ishuri Imana imbwira ngo avayo kumenya mu ishuri banza umenye je uhoraho umva mama wanje muri uwo mutima wo guca bugufi n'urukundo yambereye ikiraro cyo kugira ngo nkizwe yirengagije amakosa yose mfise yego rero nama ngire ko mbwira abavyeyi bamwe na bamwe baba bamamagara ngo mfashe abana babo hari umuvyeyi rafa pasi yamamagara ndamugana je ntaco no gufasha kurusha ntaco nofasha ujya mwana kurusha ico nofasha wewe je simvugana n'ujya mwana mvugana na wewe genda witeho umwana wawe genda umukunde genda wirengagiza amakosa yiwe hama umusengere urabe ko atazohinduka ariko usanga umuvyeyi wanwa rumogi wagisuma we amwakiza none waza ko umwana azokizwa ntibikunda acagira umutima ukomantaye ahubwo arushiriza kuba mubi ariko umweretse urukundo yavuye ko n'urumogi ko nayibonye ko yaronyoye kandi abarushe ukamugurira uduta canke naho tomugurira uduta ukamuha amafaranga nimba ntwamuse canke ikiyeri biramuraba gusa wowe icukora musengere cyangwa wanje yaransengera naborewe mvuye muri boîte najyamanye ibirata kansanga aho njyamye akansengera mfite mama wanje je kugira nkizwe yanyeretse urukundo ego muri make nivyo rero nako kajambo notekera abantu ndagatekera abo bantu bakiri muri vyo ndagatekera ahubwo abantu batari muri vyo abakiri muri vyo nta message abakiri muri vyo je ndababwira ko Kristo abakunda ndababwira ko Imana bafise ko umugambi mwiza naho bihebuye bumva kumengo urumogi vyaranse ko baruheba nibizera Imana irya Mana yanshoboje kuruheba nayo izobashoboza ego murakoze akandi kabazo gato kubwiwawe urabizi wabibayemwo urazi na approche woshobora kugirira abo bantu nta kintu wowe uri kurategura kugira ngo ku buryo woshobora abo bantu kubegera kugira ngo wowe bagire approche kowe ni uzina langage ko barafise amalangaje menshi yabo kuburyo umuntu asanzwe atabibayemwo vyo mugora kubegera turavugana nabo turahura nabo kandi jewe kuri jewe namamvuga nta majambo noronka nkoresha yo kubabwira ubutumwa ahubwo jewe nyene ubwanje ndubutumwa bwiza kuko baranzi kera nabarusha ubusazi nabarusha kunwa urumogi nabarusha kwiba narabarusha umwete muri vyo benshi baranzi yu nizina banyita Scofield
ico gihe ni birebire sino bigarukamwo intahe haviba ndende mugana ngo ndabwire yuko je nta majambo mpora nkoresha mu kubabwira ahubwo iyo duhuye nabo nyene barabona yuko ndi ubutumwa bwiza narahindutse bifuza kumera nkanje ego rero approche ngira nabo je iyo duhuye hari gihe duhura mwibarabara hari gihe duhura muri resto nukuri je mfise amafaranga senda yamwima canke ari uwo dushobora kwicarana muri resto tugasangira nta kibazo hari nabo nawe aratwara muhira nkaboza nkabambika imudu zanje duhuye jo nkasanga yazigurishije umva naje ubwo buzima narigeze kububamwo bantwara muhire wabo ari pastor yitwa Stanley baramuzi niyo ngabo twariganye je nditwa Ruremesha ngabo nawe yitwa niyo ngabo Stanley ujya niyo ngabo twariganye pastor Stanley yantwari wabo akangaburira ubugari n'agasamaki kameze neza mama we yabucumvye akanyoza akamyambika imuzu ico nawe wabusa nabi nabi nari muri babahungu ubona bamwe uhora ubona mwibarabara bamwe mwita ibisuma bamwe mwita ibivuayo nanje nari muri bo rero Stanley yarantwari wabo nkoga nkambara impuzu ziwe nkajya iwabo za mpuzu yama nkaca ndazigurisha urumva nanje rero ivyo bankorera nanje nivyo nkorera abandi uno munsi erega rigemura nabo barazigurishije basuye kwambara nabi baza ngo nca ndabirukana baza ngo nca mvuga ngo hari no wanyivye bibiliya yantwaye bibiliya yanzimvye arayitwara duhuye baza ngo vyagenze gute narababaye mugabo mu nyuma ndatahura yuko nanje ariko nari meze ego nshuti bakunzi mubandanya mudukurikirana intahe ni intahe idasanzwe nizera ko izofasha cyangwa izagufasha benshi turi ku musozo mwumva ko Audry Imana yamukuye ahantu hakomeye cyane yamukuye mu bwami bw'umwijima imwimurira mu bwami bw'umuco rero twumvise intahe yawe idasanzwe yuko uri muri biriya wabibayemo ukaba kure cyane uyu munsi naho mu by'Imana wotubwira gato kugira turangize ubwira abantu aho mu gukorera Imana uko wumva Imana muri wewe sinzi akanya ni gwawe jewe nabivuze intahe ni yinyene intahe n'uburyo ubanye n'Imana n'uburyo ubanye na Kristo nukuri ndahamya ndaguciriye mwo gato ko hari abantu bakizwa uyu munsi hari abantu bakizwa ugasanga arakijwe mugabo wumva ntiyinjirayo gose kandi ntasohoka abona wo batekera kahe kajambo bo ico kwinjirayo bivana n'uwaguhamagaye no kutinjirayo gose bivana n'ico wagiye ukurikira je novuga ni kwinjirayo gose nukubuza uwaguhamagaye nukubuzi nico azoguhemba kutinjirayo gose nuko ubutazi ivyo urimo rero nako ndavuga nti intahe n'ubuzima tubanyemwo n'Imana n'ubuzima tubanyemwo na Kristo nukuri ndashinga intahe nta yindi Imana ihari hariho Imana imwe umuremyi w'isi n'ijuru so mwami wacu Yesu Kristo iyo Yesu Kristo n'umwana w'Imana kandi ni Imana kandi yavuze ngo nzobarungikira umwitsa mwemuyera je ndumva yuko ikintu kinyuranye n'ivyo mvuze nukuri nta yindi Imana ihari iyo niyo ntahe je mfise kuko abantu benshi barabayeho bibaza kumenga ibi bintu vyarikoze ibintu mengo vyarizanye mugabo hariho Imana ibigera ikabigerura hariho Imana imwe gusa iri au contrôle y'ikintu cyose nico kintu mva notekera abantu ko hariho Imana nta kindi kuko je ubuzima nabayeho nabo bayeho ndondera Imana nkayibura narakoreye naragiye mu Kisilamu ndaza mu ba Anglikano no musi niho nkiri so Imana sinayibonye mu Anglika ahubwo Imana narayibonye gusa uno musi shengero ndimo ndi muri Anglican nkuko noba muri Gerizo nkuko noba muri Bomberge nkuko noba handi uravyumva mugabo ico mvuga nshingira intahe hariho Imana umuremyi w'isi n'ijuru so umwami wacu Yesu Kristo umuntu atizera Yesu Kristo nkuko birivuga ntibikunda kwahimbara Imana kandi ndanabishingira intahe je ndumva yuko umuntu atizera Yesu Kristo ari mu rupfu rero nico kintu numva no hamya canke no shingira intahe yuko kuva nakira Kristo je ndumva ko mfise ubushizi bw'amanga ndafise assurance ndafise ikintu kigumije umutima wanje ndafise ico nishimiye nico kumenya Kristo kibirengeye ego murakoze nico numva nohereza ko
turagushimiye cyane Audry dushimira n'abadukurikiranye watubwiye byose ariko twizeye ko watubwiye ko kuri umuririmbyi twizeye ko butaha hari ikiganiro cyitwa himbaza time watubwiye kuri umuririmbyi kandi amaze gukurikirana rimwe na rimwe ndamaze gukurikirana navyo bikora neza cyane umunsi wundi tuzogutumira uze kutubwira ubuzima bwawe bwo kuririmba utubwire navyo nabonye ko bifisemwo uburambe rero aho utaha tuzoguhamagara turagushimiye cyane wakoze kutwitaba n'ikindi gihe nitwagukenera twizere ko twitaba nshuti bakunzi mwariko muradukurikirana turabashimiye cyane mwari kumwe na Fabiola nshimira Imana reka umutumire abibutse akazina kiwe mwari kumwe na Ruremesha Ngabo Alain Audry ego murakoze murakoze turabasezeye nawe utaha